musanze muzi yuko dusanzwe duproducer amafilme ngo ya producer no kuvuga ko turayandika kandi turafise n'abakinyi b'ivyamamare sukwitaka canke sukwiyemera nibaza yuko turi muri mu ba mbere cyane dushaka turifise niyo nimero ya mbere kwa dufise abakinyi b'abanyempano na cyane ko benshi banashima batanguye guhurumbira no kumenya uburyohe bwo gukina ibintu bifise akaranga bifise indero n'imico kama. Rero Dani numwe mu tugiye gukorana muri byo byose mu bijanye no kwandika filme ziwe, mu bijanye no kuziproducer, mu bijanye no kuzitaho n'ibindi byinshi bitandukanye n'amafilme. Mu bisanzwe mu gihugu cacu sinzi umuntu yavuze ngo amafaranga ni ngo nk'umuntu agwaye sida ngo baje wese avuga ngo ntayafise, ariko amafaranga ntibakunda kuyavuga, ariko tubafa twaragiranye ingorane zikomeye cyane turabye hagati y'umugwi nakoreye nakorera G5 ari haza kuvukamo akabazo, ariko akabazo karahavuye cyandara bakiyo nereka abantu bya bibazo byari byavuye, reka nkorane na Tuwafa company kuko nari no gushaka n'abandi bantu dukorana kuko warenga abakora, ariko niyumvira ibikorwa byo muri Tuwafa kuntu bipanze, niyumvira kahise kanje nabo reka nkorane nabo kuko nabonye ari bazima. Icyo twapfa ahanini ni satani yagiteza, ntabwo ari twebwe. Turashimira ko tugiriye neza, abaho twirije amahoro n'Imana bandanye ubana natwe tugirira neza, Imana tuzigame ibyo turi mu Mana ntibibone, maze Imana imihezagiro ibyawe nk'uko byama bandanye tugirira neza, maze Imana tuzigame, maze Imana imigisha yawe ibibemwo zo gukoza mu Yesu Yesu Kristo. Amen. Makofi kwa Shadudu. Ante tasha Ingo ni Shadudu mbandira kupresent. Ingo imbere yuko tutangura inama yacu uyu munsi yitwa Shadudu. Ndabitse kumaze iminsi muri kumuramo kuri social media. Numwe mu bana dufise muri Tuwafa wanashimana baze ko mbese tutatanguye kwerekana kugira ngo babushuhire kujya muri babushuhire. Twaramubonye imwe murabitse ko Tuwafa sanzwe ari company imenya abanyempano, turavuga duti uyu afise imana irenze. Rero vuba mugiye kubona amafilme yiwe ariko arakora, amakuba kuma tubaza ngo n'umwana canke n'umugabo, si umwana si n'umugabo gusa n'umusore. Tereka imyaka yiba arenze ko bivuga arakuze imbere yuko tutangura inama yacu uyu munsi. Rero mu byumva yuko Shadudu ari muri Tuwafa kandi ibikorwa byiwe byinshi bigiye gutangura kubibona. Shadudu uramutse abantu imbere yuko tutangura inama yacu. Kuri sawa mwicari. Rero turabaye ikaze mbere wacu, murabizi yuko ngari muri Tuwafa asanzwe ari company isanzwe ikorera cyane ku banyempano, cyane mu gisata c'amareresi. Hari kandi bamaze gucreate bene data ba journaliste ngo content dusanzwe turi ba createur de contenu, turakrea ama content mu yandi majambo. Sinivyo gusa dusanzwe tubana ibindi bintu bigiye bitandukanye. Kuno munsi rero nkuko mubibona turanezerewe dutewe n'iteka kandi kuba mwemeye kuza kugira ngo dushobore kwifatanya. Igikorwa tugiye gukora no munsi sikindi nuko tugiye gusinya amasezerano n'uyu mwene data, ndetse ko benshi bari bamuzi muri filme ndundi yitwa Dani, ariko kandi numwe twagiye turakorana ibikorwa byinshi cyane bitandukanye, ariko ndetse ko hari haciye igihe kirekire mutamubona. Abasanzwe ava mu ntara ya Ngozi hariya ku Gasaka, abanyengozi ndetse ko baca bamubona. Rero umunsi twatewe iteka yo kuba tugomba gusinyira amasezerano y'imikoreranire, donc partnership. Nico gituma n'umunsi twashoboye kubahamagara kugira ngo tubikore ku mugaragaro izuba riva. Ndazi yuko mufite ibibazo byinshi biza kubaza ibyo tugiye gutangura gukorana nawe, ariko nawe n'umuntu w'umugabo wanashimba asomba n'imyaka. Muri filime ye tukinye kenshi arakunda gukina, ariko akawanje urumva yuko ari umuntu akuze azi ivyari byo ariko arakora. Rero nico kigo cyatumye tubahamagara. Nibaze yuko imbere yuko twumubaza twanze tugasinya amasezerano hama canke yabanza akavuga tuanze tumwijana. Okay, deka bonsoir. Bonsoir. Mazina ni Niyonkuru Dani.
ibirenze ibyo ibishasha bihari ni Dani Films Company iri kumwe na Tuwafa mu bijanye n'imikoranire, ariko dusubiye inyuma gatoyi ngigihe nico kiduha dukwiye kubaho bako kanya canke bibihe aka kanya rero ndi ngaha mu buryo bw'imikoranire na Tuwafa, ariko ndi wa muntu rero arasubiye inyuma gatoyi. Murabizi ko hari bishika umuntu umugabo bikanka kanwa kabaza gasubira inyuma gatoya kugira yitangure arabe ko bimwe yararimo abihagararamo neza cyangwa kimwe aronka izindi nguvu zimufasha. So nibwo buryo bwo kwegera Tuwafa kugira tuvugane ibyo n'imikoranire. Aka kanya twicenga kumbure ibyo navuze baraza kubyivugira nanje nunge mu ryanje, ariko nkuko abivuze ni ikijanye n'imikoranire mu buryo bwa Tuwafa na Dani Films Company mu buryo bw'amarerese mu cinema, niyo itwicaritse ngaha kuri contract tugiye kugiranira kumbure ibibere ibiza kubera mu yo contract arabasigurira nyakubahwa. murakoze kubera ko tukiri abasore kandi tunyarutse ibintu bigatwikora mu mwanya muto, muri benshi muri kumurana bamubonye ibiki. So sinzi ko biza kuba ngombwa ko tubasomera amasezerano, ariko nawe turasomera ni ibintu turi basigurira mu bijyanye n'ibyo mvuze, ariko byiza basigurira gusa mpfa ko baramaze gushyira ku mukono igisigaye basigurira. Okay. Yaza ko contrat yawe ari wowe igumana. Nkuko mubibonye turahejeje kugira amasezerano. Nkuko mubibona tuhejeje gusinya amasezerano na Dani Films Company nka twebwe Tuwafa, akaba ari company isanzwe ikora amafilimi nkuko mwazumvise amareresi. Hama tukaba twumvikanye ko tugiye gukorana mu kiringo c'amezi 6 tujejwe ivyerekeye amafilimi Dani azoza arakora. Musanze muzi yuko dusanzwe duproducer amafilimi, ngo ya producer no kuvuga ko turayandika, hama kandi turafise n'abakinyi b'ivyamamare. Sukwitaka canke sukwiyemera nibaza yuko turi muri mu ba mbere cyane, dushaka turi fise niyo nimero ya mbere kwa dufise abakinyi b'abanyempano, na cyane cyane ko benshi banashima batanguye guhurumbira no kumenya uburyohe bwo gukina ibintu bifise akaranga, bifise indero n'imico kama. Rero Dani numwe mu bantu tugiye gukorana muri byo byose, mu bijanye no kwandika filime ziwe, mu bijanye no kuziproducer, mu bijanye no kuzitaho n'ibindi byinshi bitandukanye n'amafilm. Muri ico gihe tuzokorana ikiringo c'amezi 6 nka Tuwafa. Rero dutewe iteka kandi no kubabwira ko imiryango icuguruye. Kera ku bantu bazi vya film imbere, Dani na Tuwafa wamenga hari ibintu bapfa, ariko pour le moment nuko ari amahoro menshi. Tuwafa nta muntu n'umwe bafitaniye ishari, nta n'umwe bafitaniye inzigo. Umuntu wese yokumva yuko yoshobora kuza tukaje hamwe kugira ngo dushobore kuzuzanya, kumbure duteze igihugu cacu imbere, turi tayari kubikora. Rero turashimiye Dani vyimva mutima kubona yaduhisemo, akavuga ati mu bantu mbona bose bahari muri kino gihugu cacu cy'u Burundi, mwebwe turabagomwe, turabahisemo. Dani mwakoze cyane, natwe tubizeje kuko tutazokwigira tubamaramaza, tuzokorana nk'uko twabyumvikanye kandi twizeye ko bizagenda neza. Ego ikibazo hari abakinyi benshi basanzwe bakina amafilime ngaha mu Burundi kandi babikina neza. Kubera iki guhitamwo Dani, hama kandi aya masezerano mugiraniye mwaka kuyagiranira na Joaquin Smith, muriko mwishira hamwe abakinyi ba filime ndundi, nimwe mwishira hamwe, mbega nihe target mufise abarundi babitege kwiki? Umubajije ikibazo ciza. Burya kontra ya Joaquin ni ya Dani si zimwe, kubera ko Joaquin
gushika kuri uno mwanya n'umwe mu bakinyi Tuafa ifise ku burenganzira nkuko mubivuze. Donc ikontra rero ya Joachim ni ya Dani Sizimwe kubera ko Dani afise company yiwe, donc ni mikoranire ya company kuri company. Ariko Joachim ni umwe novuga mu reka dukoreshe rino jambo n'hatari iryo mu bakozi ba company. Donc rero uyu ni partnership ariko ngatse ko ndabisubira. Donc nuko hama ivyerekeye kuba twamuhisemo ahubwo se twamuhisemo ni we yaduhisemo kubera ko yatuzaniye inoti hama natwe tuzomuha ibikorwa sinzi ko muri muravyumva. Ariko Joachim ntiyatuzaniye inoti, twe twamuhaye inoti nawe aduha impano yiwe. Sinzi ko muri murabitahura neza. Rero nibaza yuko ari uko bimeze. Uyu numwe mu babosi dufise ninda yibira irabigaragaza ngiraje amafaranga n'amafaranga. Rero nibaza ko ari ivyo hama ikintu kiyo kiratuma tujya hamwe mu bisanzwe. Nivyo niko ndavuga mu isi yahera wasanga Dani atumvikana na Tuafa, wasanga Abel atumvikana na Tuafa, wasanga Joachim atumvikana na Tuafa, ariko ibintu byarahindutse. Ubu tukeneye ikintu kimwe, twebwe ubu turiko tuhatanira kuba abantu international, tuko tugwanira ku gutsinda ibindi bihugu turi kumwe. Rero umwanya wo guterana ingumu twe kuri twebwe ntaho tugifise, twarahisemo kuja hamwe. Ariko kandi nagomba ntebure n'abantu bagifise iyo ngendo yo kumva yuko hakusuguma abantu baje imbere wewe uri kuramukwega kugira ngo amanuke bitazoshoboka, kubera ko ibifu ntakimaze, kubera ko bifu imisi yose habagira ubuhomba n'ubunguka. Ariko ubu icyo dushaka nuko twese dutera imbere icyarimwe kandi birashoboka. Nibaza ko ari ico. Ndashaka kukunganira gatoya. Ndibaza ko mwari mubizi ko banzi munzi muri ni habiri ne matatatu kuri Bikore TV ibyabaye kuri Bikore TV murabizi. Nk'umwaka wari uheze nimba taramezi 9 sinema mbashiye kubangira gatoyi mbere naranavuze ati je ndirutse biranse mbonye ko cano imaze kuburirwa irengero. Cano nacisha ko amafilime nasubiye inyuma gatoyi kugira ndabe eske ndondera inguvu zo kunogaruka muri sinema, mbona ko bishoboka aho narindi nabona ko bitagikunze uko nimba nifise cano izana ako kadorari nkabona barayikise iravuyeho umva zari zinyakanye. Niko kajyo ko gusubira inyuma gatoyi ndi prepara, ariko ndaraba nkuko yabivuze. Aba bantu tubafa twaragira ingorane zikomeye cyane turabye hagati y'umugwi nakoreye nakorera G5 ari haza kuvukamo akabazo, ariko akabazo karahavuye cyandara bakiyo nereka abantu bya bibazo byari bari byavuye, reka nkorane na Tuafa company kuko nari no gushaka n'abandi bantu dukorana kuko bari ngaha bakora ko niyumvira ibikorwa byo muri Tuafa kuntu bipanze, niyumvira kahise kanje nabo no reka nkorane nabo kuko nabonye ari bazima. Icyo twapfa ahanini ni satani yagiteza, ntabwo ari twebwe. Niko kanye kwimvira reka nkorane nabo. Ubu rero tujya gutangura ni projet nshasha y'ifilime izoca kuri Dani Films Company ko turi kubivuga. Ubwo abafana bacu mube muri maso umwanya muzobona ko bituvuganye tuzobishyira mu ngiro kuko aya masezerano cyaberiyeho ni mikoranire kandi twebwe tuvuze turashitsa nako nashaka kongera. Yes, murakoze. Jewe ikibazo mfise ni cyambere kwino hasi amagana zabuza kandi kuri Dani. Trois fois no munsi iriko yiyegereza cyane abahuze ari abansi babo. Abahuze bamwe bashamirana kuma social media byatandukanye, tukaneza ko atamubano mwiza ko hari batwafa na bamwe bariko bariyegereza no munsi. Tuvuge yuko ari ryo banga ryo kugira ngo imwe twamaturira ati filme ndundi igire ku rwego rushimishije. Iryo ni ryo banga ryo tuma filme igera ku rwego rushimishije. Kinacho gira kabiri ni kuri Dani. Wewe turabizi kumaze gukora amafilme kenshi atandukanye, ariko kubera ko yumviriye Tuafa mbega kugira ngo kumbure abaro baza gukora amafilme kuri channel yawe hama kandi bisubire kandi kodo twizere yuko Tuafa ari giti mukwiye kurira mu mwebwe nk'abandi bantu bari bakora sinema kugira ngo filme ndundi ishobore gushika kure. Kindi naco kandi ndagora kandi kuri Noraski bavuze yuko yabahaye akanoti hamadamu kazomuha ibikorwa tari banga inoti ingana gute kugira ngo twizere ati inoti Dani yashizemo izogaruka kugira ngo ejo shanka hirya ryo twindira imishamirano umuntu ashobora kwereka bashaka amafaranga mugabo ejo ugasanga inoti yo ntakarayigaruza nk'umuntu ashobora gucifata ukundi hama kandi yabifika ikazogaruka. Twitegeki inoti ingana gute?
wavuze uti ikibazo cya mbere wabajije uti turafa iriko yegereza cyane ba bantu menga bari bafise akantu bapfa. Mu bisanzwe nivyo ariko si ivyo. Mu bisanzwe burya gupfa ikintu bivana n'ico musangiye. Rero nibaze ko atari byo bari bapfa komutere kubera ko nimupfa ikintu ibintu atari byo mwari musanzwe mufise. Uko iminsi igenda nuko usanga atakintu wari ufise ugaca ubona uti burya ivyo twari turapfa nta n'ivyari bihari. Rero ubu turafa ikintu hisemo ni ugukorana n'abantu bose b'abanyempano. Principe que kubera bashoboye kuba ufise icyo dupfa natwe utari umunyempano. Twebwe turiko dukorana n'abanyempano, hama abatwegereye bose twebwe turi tayari kandi turaryoherwa kandi tubakira neza. Na cyane abo baba bavuga ati hariho icyo twapfuye ivyo tutumvikanako, ariko kutumvikana kwacu niko gutuma dukomeza tugashira hamwe kugira ngo dushire kuri ikintu gifise poids gifise inguvu gusomba. Hama ikibazo gira kabiri wambajije wavuze ati amafaranga yibangana gute. Mu bisanzwe mu gihugu cacu sinzi umuntu yavuze ngo amafaranga ni ngo nk'umuntu agwaye sida ngo je wese avuga ngo ntayafise. Ariko amafaranga ntibakunda kuyavuga, ariko amafaranga yatanzwe ukangana kose ashobora kuba menshi canke make, umwe wese bivana nayo aba afise. Niho umuntu mwenga afise menshi canke make, ariko igituma we yavyizeye no kubera ko yabonye ijana kwijana ati ano mafaranga nzoyakuramo, kino gikorwa nzoyakuramo. Kandi womenye yuko Dani ari inararibonye muri film, arinze avuga ati no reka ndayitanga, bavuga ati hano hantu nzoyikuriramo ngaha na hama ivyo bindi navyo navyishura arakuze. Ikibazo ndakibuka, icyo nibuka icambere kanishira ku cy'amafaranga ndakunganira gato. Amafaranga ntabwo nk'ubu ndashobora kuyavuga nk'umuntu namaze gusinyana Turafa company ni company nakoreyemo, kumbura akaba babashije kuma inyorosho mu mikoranire, ariko uwundi ugomba kuza bakorane nta no kugeza kwa n'umunsi warimwe urumva abe banciye si bazo muco. Icyo nico numva no basigurira, kuko nimba banyoroheje bakanja nk'utu miliyoni 5 hari uzoza bakamuca miliyoni 10. Niyo mpamvu radashimye kukivuga kandi n'akamaro, kuko bikubiye mu inyandiko n'ikinyandiko iberaho nibo nyihinduka banyihindutse ibiri ngaha nibyo byo bakurikirana. So hamikindi uravuze uti kubera iki washimye gukorana Turafa company? Igituburirako sabe ni igitiburirako kugira ngo filme ndundi zogere ko. Okay, ni igitinurirako. Ndibaza muri cinema ndundi imyaka imira kubita mu 8 ndi gukora cinema. Cinema abaziravye barazizi, abaza kurikirana ikiganiro nyinshi ziboha n'amavideo nibagiyeje uko cinema ndundi ndazi naje mu bambere bayipambaniye, nubwo nayipambaniye ndi ruguru Ingozi. Mu nyuma rero aricyo kije kunganira Turafa, naje kumanuka. Mu kumanuka nisunze Turafa nisungana G5. Uraza kumva ko ibyo ndi kuvuga bifitanye isano. Impamvu navuze tereka sinje gukorana nagakwiye gukorana G5. G5 iri bifise ibikorwa bigera muri bingahe iri gukora. Navuze ko aba bantu bose no mubyeyi umwe buryo kintu ajya muri Turafa, kandi nayo ari company twakoreye kandi bikagenda neza, kuko narakinye muri filime urugo murayizi, dukina na Vanelve, dukina na byo bita impembo y'ikuzimu n'izindi ntabasha kwibuka, ariko urumva nagumye ndaba inyandiko yiwe, ndaba kuntu akurikirana buri kimwe cyose, ndaba n'ubwitange afise mu kazi. Ndavuga ati umuntu uko biri kose ntegereza kuba nokorana nawe, nta kintu nisunze ingufu afise mu gukora kugira ndabe ko yoshigikira ibikorwa byanje bikagenda neza. Ico nibaza ntihogira impungenge mugane wa munyamurenje, ntihogira impungenge kuko urabona ndi umuntu kuze, ndabona ndashobora kuraba mu kibuga bimeze gute, ninde muntu ufise umupira, ese umupira urashobora kumpa bimwe nifuza. Ni ukuvuga rero nubwo bafise ibikorwa byinshi, jewe ndabizeye gusumba uko wobyiyumvira ko bazantunganiriza, kuko nimba nakubwira ati nararabye muri G5 ndabikorwa bihari, ndaba n'ukuntu bimeze, ndaba no muri Turafa mpitamo Turafa, nuko nabonye ko uko biri kose. Ikindi urashobora kuraba ati eski mwaba abantu babiri cyangwa batatu cyangwa abantu bari ngaha, ninde muntu nza gutaka kanyumva ere kufise gutaka uko ukoma induru siko bose bakumva, ariko narakomye induru mbasha kumva na Turafa iranyumva ati mwana ihorere. Jewe ndavuga ati ko ari washimye kumva ko bambwiye ati nampore reka ribo nisunga bamfashe.
niko karyo ko jewe ntabwo bamfise kuko igikorwa cyanjye cyazogenda neza kandi kumwe n'Imana byose birashoboka. Amen. Okay. Ya. Bakazanye na akabijya. Akabijya. Yatwaje. Bo akabijya sorry bo akabijya turi ku kibuga twese turi ngaha. Okay. Iki kibuga turimo murakibona. Tujye ku kibuga cy'imikorere, tujye ku kibuga cy'amaviews. Muri tubafa nta gihe amaviews yigeze amanuka. Ngakoroka hasi. Aho gukoroka yaraduze. Nukuvuga ako kabijya nako kari imbere tujye turi akora nk'ikaga muri shwe. umuntu tubona ko hari icyo dusumbeje tuze tukimwemerere. Nakubwiye tubafa iri gukora iri ku kivi kandi yamaze kurema icyizere abafana yuko itanguye ikintu igerageza neza hamba wanashaka no maviews ni hava kuko babikora bigaferinga sinari kuza muri tubafa ahubwo nari kwisunga abandi bantu barahari ariko narabye atahano mihenga ndabona mihenga kabisa ni fresh kuko n'abantu bake ngaha bakora ikintu niyo wa content ku munsi kagira views 30 20 ni bake urumva ro kwisunga abagabo nk'aba ingufu nk'izi nta kosa nakoze kuko nuwanga urukwavu aremera ko ruzi kwiruka. dusa n'abarangiza ikibazo cya nyuma tuwafa ni umuryango munini, ni umuryango urimo abantu benshi batandukanye. Baheruka no gusinyisha Joachim, mwarigeze no gukorana, mbega muzokorana na Fanny Ravine na Nohaske gusa canke na Bafiko bazoba barimo canke na ba Joachim bazoba barimo, bimeze gute? Jewe umwanya mbise na jewe reka bivuge ngerageze kubivuga mu Kinyarwanda, ndi umushoramari sawa, donc nazanye inote ndazihaye tuwafa, ndashaka mushigikire kampani yanjye si ukuvuga ngo ibikorwa bikorwa mu ndayiboneka no kutayiboneka ariko bigakorwa. Ubwo urumva kumva ko nokorana na Joachim canke gutya abandi batoranya abakinyi bazokinisha muri contract twagiraniye, sije nzocagura abakinyi ngo ndashaka bano igikorwa nagihaye aba cyemfa kubona gusa ko bantunganije byandi twagiraniye ku masezerano nayo bya Joachim ndumva kumenga azokina nkuko nabo bamuhamagara bakamukinisha n'undi bamufise cyangwa bagakinisha n'undi gusa no mu brother wanjye nanjye mwitabaje yokora, ariko ubu numva ko ari muri tuwafa rumva ahembwa na tuwafa rumva bashaka kubona mukinisha bakamuhemba ko arasanzwe muhemba kibaza nico. Mwakoze cyane ko mwadukurikiranye, ndabibutse kandi ko turi tuwafa dusanzwe dukora ibikorwa bijyanye n'ibikorwa mvabwonko cyangwa ibikorwa mvabwenge. Dusanzwe dukorera mu gihugu cy'u Burundi mu gisagara cya Bujumbura, neza na neza ushitse mu ikorosi ya Kotebu ucuduga kuri etage igira kabiri uvuye ku ngoro y'umugambi wa CNDD-FDD muri mezo cyangwa building yitwa Friends Building, aho zari University yitwa Equateur. Murahawe ikaze cyane, mwakoze cyane, thank you.